mwari muri kumwe hari abasirikare b'abakongomani banyagihugu mwari muri kumwe cyangwa za FARDC za Kongo abazarendo ba Kongo cyangwa mwari muri kumwe n'abanyarwanda bitwa M23 twirwaneho na bo gahunda bafise barashaka kurandura ngo leta iriho y'u Burundi ngo bayirandurane n'imizi. Reka twongere tubasuhuze cyane, reka twongere tubifurize ibihe byiza, reka twongere tubifurize umugoroba mwiza cyangwa se ijoro ryiza bitewe naho muherereye, ariko kandi tunabaha ikaze kuri ano makuru yihutirwa cyane. Ni breaking news, na makuru atugezeho kano kanya, turavuga ati nago twarara tutayabagejejeho. Ngayo nguko rero tubahaye ikaze irambuye cyane, ni byinshi tugiye kumva, ni byinshi tugiye gusobanukirwa. Mbahaye ikaze rero kuri uno mugoroba, kuri uno munsi wa gatatu w'icyumweru, itariki ni 24 z'ukwezi kwa gatandatu, naho umwaka ni 2026. Iyi ni DRC Today News, nge uri kuri mikro ni 6berry official nk'ibisanzwe. Mbona amakuru rero akomeye cyane tugiye kuba twarebera hamwe, aho nje nkababwira mu by'ukuri impamvu yino video, na muri make rero uno umusore cyangwa se uyu mutipe mubona kuri ino video, kuri ano mashusho, ni byinshi atangaje ku mugambi wa Red Tabara, ni byinshi atangaje mu by'ukuri ku mugambi w'inyeshyamba za 23 mu by'ukuri ku bufatanye n'abarwanyi ba Red Tabara. Byose turaje tubyumve, tugende duhishurirwa amabanga menshi yabariya abarwanyi, aho uno musore agiye kugenda mu by'ukuri atubwira aho yafatiwe, kuko ni umusore w'umurundi, ngo yazanywe muri Red Tabara ku ngufu, ndetse byose agenda bitangaza. Ndaje tugende tubigarukaho, ndetse araje abitangaze byose, aho n'ubundi ngo Red Tabara bafite gahunda yo gukuraho ubutegetsi bwa Repubulika y'u Burundi, ngo bagashyiraho ubutegetsi bwabo. Byose bikubiye muri no video, byose agiye kubishyira hanze. Hanyuma kare mu makuru yatambutse nababwiye ko n'ubundi Red Tabara na 23 batangiye gutekereza ukuntu ngo batera n'ubundi igihugu cy'u Burundi. Kubera iki? Kubera ko abasirikare b'abarundi FDNB bakomeje kugenda babarasa ku buryo bukomeye cyane, aho bakomeje kugenda bafatanya n'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ndetse n'abawazarendo mu guhangana ku buryo bukomeye cyane n'izi nyeshyamba za 23 ndetse n'ababarwanyi ba Red Tabara. Ayo makuru rero kare yatugezeho, ndetse twahise tunayabagezaho. Uyu mutipe rero n'ubundi nabyo akomeza agenda bigaruka, avuga ko Red Tabara bashaka mu by'ukuri ngo gukuraho ubutegetsi bwa Repubulika y'u Burundi. Reka mbareke mu byumve, ndetse mugende musobanukirwa akantu ku kandi. witwane Ni Nyuzwa Thierry. iwanyu ni Wacu ni Ngozi muri komine ya Marangara, mutumba wa Kidobori. uri umusirikari cyangwa uri umusivili? Byo no kuvuga ngo mundi yaranzanye nganzanye mu kazi ane Buvira, kumbe yaje kungurisha mu kiroberi ka Red Tabara ntabizi. Turi kumwe n'abandi twari 22 baratujana ari mwijoro ahantu baducishije sindahazi, nko kudutwara mu misozi batujana aho bitwa Magunda. Tugeze aho bitwa Magunda baradufunga, baradukubita cyane. Maze kudukubita niko kumara iminsi mikenya bagaca badutwara ahandi bitwa Nawombe, bajya kudukoresha igisoda ku mbaraga, ku nkoni nyinshi. Umwe yaciye atoroka turi muri iryo kosi ryabo, atorotse bamufashe baramukubita inkoni kugeza apfuye. Niko turaguma turiga batwigisha igisoda, baratwigisha imbunda karashi, baratwigisha n'ibindi, baratwigisha na politike yo kwanka igihugu, batwangisha igihugu batubwira ngo leta y'u Burundi ngo nimbi, leta y'u Burundi ngirica, ngo leta y'u Burundi nizi kuburanira umunyagihugu, ngo barashaka gusenyura leta
ngo bayirandurane n'imizi ari byo batwigisha babidushira mu mutwe ku mbaraga. Nuko ugerageje gutoroka wese afashwe igihano bamuha nicyo gupfa nicyo kumukubita kugeza apfuye. Je rero nkabaho mfise ndagwana n'ubwo buzima mpaka kugeza ikosi riheze ryamaze amezi 2 kuva mu kwa mbere kugera mu kwa kabiri. Nibwo kuva mu kwa kabiri nibwo bace batuvana iyo magunda batuvanye na wombe batugarukana aho magunda batugejeje magunda. Nibwo abandi 2 baciye batorotse babafashe barabazirika nk'uko inyuma amaboko barabazirika n'amaguru barabakubita inkoni kugeza bapfuye. Nuko abandi bagenda mu burinzi bwo hanze y'inyuma y'ikambi nabo batoroka bagatawanyika bakabura inzira ibasohora muri ayo mashamba bakagenda bafatwa nk'uko nafashwe bagafatwa. Hanyuma rero numva abandi bose bagiye batawanyika hari hasigaye 5 nuko nanje naciye ntoroka banjanye aho bitwa Gicanga mu ikambi y'Abanyamurenge. Iyo kambi y'Abanyamurenge rero nagezeyo nagwaye bantera inshinge hano 2 ku kuboko z'umuti banteye 2 rero basiga muri iyo kambi y'Abanyamurenge. Basize muri iyo kambi y'Abanyamurenge banyaka imbunda bari bampaye bayisubirana inyuma kubera yuko mubo bari batuzananye ntibatwizera kubera bazi ku mwanya n'umwanya twotoroka kubera bakituzanyemo tutabishaka. Rero niyo mpamvu jewe umusoda watwirwaneho w'Umunyamurenge yarandungitse ati bamwitwa Kiruhura n'umukapitene bitwa Kiruhura. Nuko yaciye andungika mu masaha y'umugoroba ngo ngende kureba inyana zabo kubera barafise inka. Ngiye kureba inyana turi kumwe n'undi musoda atambunda nawe afise kubera bakunda kugenda ahantu atambunda afise kubera yuko impande n'impande bafise habasoda ku misozi bo barimwo hagati. Bandungitse kureba izo nyana hari mu masaha y'umugoroba niko guca ninjira mu kibira nkaca ahantu hatari inzira nkaguma nkagenda ijoro nkinyegeza mu kibira bakamiga bakambura. Naraye ndagenda muri icyo kibira nsohoka ibibira ninjira ikindi. Icyo kibira wari urimo ni kibira cyo mu misozi ni misozi aho nyene bitwa Gicanga ya Goma. Oya no musoda niwe yohamenya kungene Kageregere. Yego bahitwa Kageregere. Ndaguma ndagenda niko guserukira ahantu haramaze kubera yuko ahantu naciye nta mazi harabamwe abantu abanyagihugu nta bantu bahaba hari utuzu twashaje hatabamwe abantu. Niko kuguma ndaduga ndamanuka nduga imisozi imanuka ninjira mu bibira nta nzira nigeze ncamo kubera yuko aho hantu uciye mu nzira ntiwobacika. Niko guca nserukira ku nzu z'abanyagihugu. Nuko ndaguma ndagenda ndavuga ati Imana wirakoze kuba ngeze ahantu abantu baba. Ndaguma ndagenda nibwo guca mpura n'abasoda mu masaha y'umugoroba barimo barakora patrouille baca baramfata. Yego turumva neza ko wavuga ukatubwira yuko bagufasha hariya. Uwo mukuru wanyu wabavanyije mu Burundi ni Umurundi cyangwa ari Umunyarwanda? Umuzizina izina niryo ntaza ariko Umurundi kubera yuko avuga n'ikirundi. Ibyo nibyo nzi yuko ari Umurundi yatubwiye yuko akazi tugiyemwo ko gahemba kandi arako gukorera ibuvira kandi ko atari ngombwa kuvugana amazina yacu ati na yacu nashaka kuyamenya. Muri abo basirikare mwari muri kumwe hari abasirikare b'abakongomani banyagihugu mwari muri kumwe cyangwa za FARDC za Kongo abazarendo ba Kongo cyangwa mwari muri kumwe n'abanyarwanda bitwa M23 twirwaneho na Red Tabara? Nakuvuga ngo Red Tabara irakorana na twigwaneho na M23. Icyo nicyo nabashije kumenya ni nabyo nagiye mbona kubera yuko Red Tabara yoyo wibeshe ukagwara
muri mu rugendo icyo bagukorera no kugukubita bakakugira nabi. Rero nje ikintu nabonye uwo munsi niho nabonye ko bakorana na Twigwaneho y'Abanyamulenge na Red Tabara hamwe na M23. uko gahunda bari bafise ko bavanya mu Burundi ni ukuvuga intego yabo kwari kuvuga gute ngo bagire gute muri Kongo? Ni ukuvuga ngo bo gahunda bafise barashaka kurandura ngo leta iriho y'u Burundi ngo bayirandurane n'imizi. Natwe baja babitwigisha mu nyigisho baduha, nibyo batanguye kutwigisha cyane. Baratwigisha kwanka igihugu, baratwigisha ukungene politike y'igihugu imeze, baratwigisha ukungene igihugu gifata abanyagihugu bo mu Burundi. Bakatubwira ati rero leta y'u Burundi tugomba kuyikuraho hakazaho iyindi leta shasha. aho ngaho Twigwaneho na Red Tabara na M23 bashaka gukuraho leta y'u Burundi cyangwa leta ya Kongo, kubera ni muri Kongo niho bagufatiye. Ni ukuvuga ngo bobo uko nabyumvishe leta y'u Burundi Red Tabara ni ukuvuga ngo ishaka gufatanya imbaraga, yarafatanyije imbaraga na M23 na Twigwaneho, barafatanya mu ngamba zose bagwana, barafatanya kugira ngo babafashe kugwana ino muri Kongo, hanyuma nabo baze bafashe kugwana i Burundi.